benshi bibaza ko atari wo, ariko naho woba atari wo munsi w'ukuri, ntaco vyica cyo kuvuga ngo ntitwokwibuka ko Yesu yabayeho. Ni kuri twe kuvyibuka, ni kubishira mu mutima, tukamenya uwo Yesu ko yaje mw'isi n'icamuzanye tukakimenya, kandi turazi ko yaje mw'isi. Hariho abantu benshi muri bino bihugu bahimbaza uyu munsi gusa, ata n'uwundi munsi bahimbaza mu mwaka, kuko wabaye umunsi bataziye ngo ni umunsi w'imiryango. Twebwe ariko si uko twibuka Yesu, twibuka ko Yesu yaje mw'isi kugira ngo isi ikizwe nawe. Ego hariho ibintu byinshi rero bikorwa, amadekorasiyo, ibi Père Noël n'ibindi. Umwarimu umwe cyangwa umuvugabutumwa umwe niwe ariko avuga ati icyo cyose kitagiriza umutima wawe gikore, icyagize umutima wawe ukireke. Ariko ngaha ngarukire kuco kuvuga ngo Yesu Kristo n'ivy'ukuri yaravutse, yarabayeho, kandi turabishima ko Imana yabidukoreye, tukabona ko umwami Yesu yaje mw'isi kudukiza. Nuko ubwa mbere na mbere icyo dukwiye kumenya nuko imbere yuko tubona Yesu nta numwe yari bwabone Imana. Ibi ijambo ry'Imana rirabitubwira neza hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice ca mbere nyene ku karongo ka 18 hatubwira ngo, reka ndahasome, hatubwira ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. Kera ntitwari tuzi Imana yariyo, twarayumva, ariko mu kubona Yesu twamenye Imana y'ukuri iyo ariyo. Hariya munoze mu ibaruwa nyene ryanditswe n'uyo nyene Yohana 5, ni igisomwa twagiye dusoma kenshi, 5:20, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri, n'ubugingo budashira. Bana bato, mwirinde ibigirwamana. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwira iyo Mana y'ukuri ni iyihe. Mbega turi mu Mana iyihe? Turi mu Mana y'ukuri. Imana rero yari yaramenyesheje ubwoko bwayo kuva kera, mu byari byaranditswe. Imana ivuga ati jewe nzoza kubatabara. Mwibuke yuko igihe Adamu na Eva bakoreye icyaha cya mbere kikabatandukanya nayo, ikabatandukanya n'Imana, barapfuye mu n'ukuri mu by'impwemu. Ariko Imana ibemera ko izobarungikira umukiza azoza kubatabara. Naya n'amajambo yanditswe hantu muri Yesaya 35. Yesaya 35, reka tuhasome kugeza twageze kuva ku murongo wa mbere. Imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya, ahagadutse n'ubweranyange hazonezerwa, ubugaragwa buzohimbagwa, bushurika amashurwe nk'aya Habasereti, buzoshurika amashurwe menshi, buhimbaranwe
umunezero n'indirimbo uzohabwa ubwiza bw'i Lebanoni no gushaza kw'i Karumeli n'i Sharoni. Azobona ubwiza bw'Uhoraho, ugushaza kw'Imana yacu. Mukomeze amaboko areganutse, mugumishe amavi aregarega, mubwire abahagaritse imitima mutirema ntaco mutinya. Raba, Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana izoza ibakize. Niho impumyi zizohumuka n'ibifamatwi bizoziburwa. Aha yari imburi y'uwo mukiza azoza. Uwo nawe yaje muri Yesu Kristo. Yesu Kristo nyene twaramubwiwe avutse, nawe nyene yari yarabuwe muri iki gitabo nyene ca Yesaya mu gice c'icenda hariya akarongo ka 6 niho havuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese uhoraho, umukama w'amahoro. Uyu ni uyu Yesu yadukuye kw'ivyaha, niwe yabugwa ngaha. Aha hari imyaka amajana menshi imbere yuko avuka uwo Yesu. Ego Yesu amaze kuza, hariho abo yatoye agenda abibwira ku munsi abimenyekanisha ko baramumenya. Ariko hariho n'abandi bamugwanije, abandi baba hagati na hagati. Nk'uko bimeze no muri kino gihe, hariho abantu batahakanye Imana kandi batayemera, bari hagati na hagati, kandi abo ahanini nibo twatumweko kugira ngo dushobore ngo bashobore gusobanukirwa neza. Aba nabateye nka Nikodemo muribuka neza ko yagiye kubaza Yesu ati nsobanurira neza, none ko mbona ata muntu ashobora gukora ivyo ukora. Reka dusomere amajambo. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora. Shita Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Aha nyene tugisoma aha nyene ni vyiza ko twongera tukikebuka, tukibaza mbega twebwe twaravutse ubugira kabiri? Kuko niba tutavutse ubugira kabiri turiko durata umwanya, canke ni mwanya wo kuvuka ubugira kabiri. Nikodemo aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyarwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina wiwe akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndabikubwiye, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Hanyuma ikiganiro carabandanije, reka tukibandanye kuko ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyagwa ubugira kabiri. Umuyaga uhuhuta ubwo aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, ariko ntumenye aho uva n'aho uja. Uko ni kwamera uvyawe na mpwemu, uko ni kwamera uvyawe na mpwemu wese. Nikodemo aramubaza ati, ivyo bishoboka bite? Yesu aramwishura ati, ni wewe mwigisha w'Abisirayeli,
kandi ntutahura ivyo. Nukuri ndabikubwire, twebwe tuvuga ico tuzi kandi dushingira intahe ico twabonye, ariko ntimwemera igishinga ntahe cacu. Ko nababwiye ivy'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira ivy'ijuru? Nta waduze mw'ijuru atari uwamanutse ava mw'ijuru, niwe Mwana w'umuntu wo mw'ijuru. Uwo yariko yivuga ari Yesu. Kandi uko Mose yamanitse inzoka, iri jambo murarizi, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko Umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko batumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntaza apfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubu ni Yesu, we yarisobanuye neza, aravuga ko hariho ubundi bugingo, kandi ubwo bugingo ko kugira ngo uburonke uteza kuvuka ubugira kabiri. Ubwo bugingo tubuhabwa na Kristo. Nta wundi muntu ashobora, nta kindi kintu, nta yandi mayeri ashobora kuduha ubwo bugingo. Oya, nta buriho. Ego nuko turasoma tubandanya tuko turiko turigishanya ijambo ry'Imana dufatiye ku vyanditswe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka murazi ko ari intumwa ya Yesu, ariko atabanye na Yesu. Yagiye abaza ababanye na Yesu, aragira icegeranyo. Yari asanzwe ari umuntu w'umunyabwenge, bavuga ko yoba yari umuganga. Rero acafata ibyo bamubwiye kuri Yesu, aravyandika, aravyegeranya. Aha muri Luka 2 igice akarongo k'8 gushika kuri 20 ndavuga ingene umumarayika yabariye abungere. Kuko umumarayika yaraje, Yesu amaze kuvuka, umumarayika niwe yaje kubwira abungere ko Yesu yavutse. Muri iyo ntara harabungere barara mu gahinga, baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami w'Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganako abungere, ubwami bubakayanganako irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro n'ikibe ku Mana ahasumba ijuru, ni mw'isi amahoro abe mu binezererwa. Iyi ni inkuru ivuga ko igihe Yesu yavuka habaye ibintu bidasanzwe nk'uko tubisoma, niko urwandiko rudusobanurira. Urwandiko nyene rurabandanya, turagira kuri 20. Babamarayika baje kuva aho bari, basubiye mw'ijuru. Nyabungere baravugana bati, ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya
rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo abungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe, maze babungere bahindukirira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise vyose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Ubu Yesu yari yarabuwe ko azovuka, kandi mubiravye naho atavukiye ahantu heza, habaye ibintu bikomeye ku uwo munsi wo kuvuka. Umuntu ashobora kwibaza ati none uwo Yesu twamaze kumva novuga karanga muntu kiwe, ariko hariho n'ibindi nawe nyene ubwiwe vyari vyaramuhanuwe ko, kandi yongera arabishitsa, arabivuga, arabigaragaza abantu, kubera abantu ba kera bobo bari bazi ivyanditswe. Iyo bibaye barashobora kubiteranya bakabona bati iri jambo rivuzwe ni rimwe ryanditswe ahanaka n'ahanaka. Muri Yesaya 61 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 3 ho haratubwira ngo muhemu w'umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyeshe abantu umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho, n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo niyirure abagandaye bose, ngo nshirireho abagandaye Isiyoni igisibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti vy'ukugororoka. Imiyeroni yatewe n'uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Ibi nibaza ko imbere yuko biba, abantu baribaza bati none ibi bintu bisigura iki, canke twobitahura gute? Ariko bimaze kuba, iryo jambo ryaravuzwe, rivugwa na Yesu arisomye nk'uko tubibona, arisomye aha muri Luka 4:18, ngira ngo 4:18. Twese ijambo turarizi, ariko kenshi twahora tumva ko ryari ryarahanuwe ntitumenye aho ryanditse, ariko riri muri Yesaya 61:63. Ni rimwe n'iri nyene riri muri Yohana, niko bavuga ngo bamuha igitabo c'umuvugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo muhemu w'uhoraho ari kuri jewe. Nico catumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho. Abantu rero bace batangura gutahura uwo ari we, nk'uko vyagiye bigenda no mu bindi bihe. Hariho abahagurutse barabigwanya bati ibi sivyo,
uyu muntu avuze ngo ni jewe oya kuko barabandanya ngo azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara abantu bose bari mu isinagoga bamuhanga amaso atangura kubabwira ati ibyo vyanditswe birashitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Bose baramushima batangazwa n'ijambo y'igikundiro n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati uyu si mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzobura kunjira ko uyu mugani muti umuvuzi wivure. Aha Yesu yarababwiye uwari we n'icamuzanye ku isi. Hariho ababitahuye, hariho n'abatabitahuye, babandanije bamurwanya kugeza n'aho bamwica. Yesu nubwo bamwishe byari mu nteguro yiwe yuko azoza kugira ku isi kandi akishura ibyaha byacu. Twasomye kare ijambo ryatubwiye ngo uwo mwana yatuvukiye azokwitwa igitangaza, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Muri Luka igice ca mbere mu mirongo ya nyuma naho turahasoma ayandi amajambo adusobanurira kandi ibi bikurikira. Ni guhera ku karongo ka 67 Zakariya ashima Imana. Zakariya ashima Imana kuko yabonye tuzaza kubishikako. Zakariya yuzuzwa mpwemu yera avugishwa n'Imana. Canke Zakariya yuzuzwa mpwemu yera avugishwa n'Imana. Ati umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo. Nuko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere ngo idukize abasi bacu n'amaboko y'abatwanka bose kandi igirire basugukuruza imbabazi, yibuke isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu tukayisenga atabwoba. Turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana azokwita umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko azokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza, kwari uguharigwa ibyaha byabo kubw'umuntu w'imbabazi Imana yacu. Niwe uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru. Iri sengesho canke irivugishwa yarivuze ari uko aronse umuhungu wiwe Yohana umubatiza. Ariko muri aya majambo haraburamwo ukuzoza kwa Yesu Kristo. Ego uyu nawe azumugendera imbere, kandi bavuze ngo
azumugendera imbere ni Imana, azumugendera imbere. Hanyuma aho twari tugeze ngo kumenyesha, kuko azokwitangira imbere y'umwami Imana, gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza, kuko ari uguharirwa ivyaha kubw'umutima w'imbabazi. Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru, ngo utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, urongorere ibirenge vyacu mu nzira y'amahoro. Nyamwana arakura, agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kw'Abisirayeli. Uyu ni Yohana avugwa, ariko akavuga ko abura umwami azoza, ari we gitangaza, ari we Yesu. Rero ukuza kwa Yesu ku Bisirayeli, ku bari bararondeye kumenya, ntibyari ikintu kitazwi. Bari bazi aho azovukira, bari bazi n'uwo ari we. Ego hari byinshi abantu bagenda bibagira canke birengagiza, ariko byari byaravuzwe, kandi uno munsi bivuzwe ku bwawe nawe, ngo wumve ubu Yesu yaje gukora iki. Yaje mu isi kugira ngo ab'isi bakizwe nawe. Batubwiye ngo novuga ni ikintu gitegerezwa, ikintu cangombwa dutegerezwa kugira canke gucamwo canke kubamwo kugira ngo dukizwe, no kuvuka ubugira kabiri. Ukuvuga ubugira kabiri no kwemera. Aha naho tuca tugaruka muri ya majambo Yesu yasize abwiye intumwa ziwe ati, nimugende amahanga yose, uzokwize mubwire abantu bose ubutumwa bwiza, uzokwizera akaba mu mubatize mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Ego nuko uwo rero umaze kwizera, umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukamwizera mu mutima by'ukuri, uzoba ukijijwe, uzoba ukijijwe. Ego naya majambo ntihakundi gukekeranya ngo kuko hariho abantu ngaha ku isi n'ubu bakirindiye Mesiya, bazi ko uwo mukiza yemewe ngaha avugwa muri Yesaya, bibaza yuko ataraza, ariko twe turabizi ko yaje. Icyo arindiriye kuza ubu gukora ni ukuzoza kutujana. Ibyo nabyo bizoba, novuga ko tuzobiganira mu kindi gice kizokurikira. Ego kubera nivyo turimo, ariko twame twiteguye, kuko ntituzi umunsi n'isaha. Ashobora kuza ubu nyene, ashobora kuzoza mu mwaka uza, ashobora kuzoza mu myaka yindi iri imbere. Ariko kandi muzirikane ko n'ibimenyetso biriho. Ibimenyetso tubibonye tuzobikenguza, tuzobisuzuma, ariko ntibizotuma twebwe dushobora kuvuga ngo tuciye tumenya n'umunsi n'isaha Yesu azoza, kuko iryo nibanga rya Data wo mwijuru. Ego nuko rero umwami Yesu abagirire neza, abahe kwame mwiteguye, kuko batubwiye ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye Imana irungika umwana wayo ku isi, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko aze abone ubugingo budashira. Ego utamwizeye, biravugwa kuri kariya kantu ka 18, ko utamwizeye nta gakiza azobona, kuko atizeye umwana w'Imana. Ndashaka no kongera no kubwira mwebwe muri ngaha uno munsi,
ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu Kristo Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Utamwizeye biravugwa kuri kariya kantu ka 18, uwo utamwizeye nta gakiza azobona kuko atizeye umwana w'Imana. Twibuke yuko b'Abayahudi babajije canke b'Abafarisayo babajije Petero impwema amaze kuza, bagasigurirwa icatumye mpwemaza, bagasigurirwa ivya Yesu, bagize ubwoba babaza Petero bati none dukore iki? Ati none dukore iki? Turabisoma muri mu byakozwe n'intumwa hariya muri 38 niho hadusigurira hatubwira ngo Petero yaciye ababwira, reka dusome umutwe w'amajambo ngo benshi bahindukirira Imana, bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tubwire dute? Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kuko kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Muri kino gihe abantu barabanaliza canke bagafata minenegwe iri jambo twabwiwe ryo kubatizwa, ibituma barabitora, ariko twe twabwiwe ngo tubatizwe. Kandi nashaka no kubamenyesha yuko hari inyigisho zo kwitegurira igice cyo kubatizwa ku batarabatizwa, kugira ngo uwo mugigo uzugigwe igihe ibihe bibaye vyiza, tukaronka akaryo ko kwashika tuzoca tubatiza abamaze gukurikirana izo nyigisho. Nuko rero umwami Yesu abahezagire. Nibaza ko ivya Yesu ntawo birondora ngo abiheze, ariko kandi biraryoshe kuvuga kandi no kumva.